Twongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Twongera tubakaze abakunze mwese mudukurikirana. Tugiye gusanga ijambo ry'Imana riri muri Zaburi igice cya 124 turahera ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 4. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Gwiyaba uhora atari we yari mu ruhande rwacu, nabe ariko Abisirayeli bavuga none. Yaba uhora atari we yari mu ruhande rwacu, hamwe abantu badukurira hasi baba baratuyongobeje tukibona hamwe uburake bwabo bwarurumba kuri twebwe, amazi aba yaraturengeye rwose, isuri iba yararenze ku bugingo bwacu. Yesu Kristo nahabwe icubahiro. Turagushimiye Mana kubw'ijambo ryawe, uratwibukije neza ngo yakaba utari mu ruhande rwacu ngo isuri iba yaraturenze. Nawe turakwinginze ubare natwe muri ijambo ryawe, Umwana utahuze abantu bawe, udutahuze ko twubwacu twashobora gutahura dutahujwe nawe. Turaguhaye kaze rero data, utangwe natwe ngo usozera natwe uzobukoze, icubahiro kibi cyawe dusenze bitwizeye mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Hano ijambo ryatuvuga ngo iyaba uhora atari we yari mu ruhande rwacu, ngo nabe ariko Abisirayeli bavuga none. Hano ijambo ry'Imana tubariye ngo yataba uhoraho yari mu ruhande rwacu, ngo Abisirayeli bariko bavuga none. Ariko uyu munsi si Abisirayeli bariko bavuga, ahubwo uyu munsi ni wewe nanje dukwiye kubivuga. Mbega uhora yataba mu ruhande rwacu, uyu munsi wowe uri hehe je mba ndi hehe? Ko uraryama ukavyuka, muko kuryama kwawe uraryama ntuzi ukuntu waryamye, ntuzi uko byagenze, ntuzi ko Satani abakozi bariko barakora, ariko ukavyuka mu gitondo uri muzima. Rero ni kubera uhoraho ari mu ruhande rwawe. Mbega tubonye ukuntu Satani atugwanya, akakugwanya hirya no hino, mbega ubuzi ko wovyuka, ariko ngo nituvuge none ngo uhoraho atari mu ruhande rwacu baba baratuyongobeje. Ariko uyu munsi ndiho nawe uriho, kuko Yesu Kristo, kuko uhoraho ari mu ruhande rwacu, kuko uhoraho atugwanirira. Mbega kubera iki tuzi ko aratugwanirira? Uko buke yuko bwije uraryama, uryamye mu kuryama kwawe uravyuka ugasinzira. Ibyo byose dukwiye kuganira tubishimira Imana. Ariko tukavyuka tuganya, tukavyuka turira ngo sinarose ibi, ngo simfite ibi, ngo simeze uku. Ariko nuryama ukamenya yuko uhora ari mu ruhande rwawe, ukamenya ko uhora kugwana intambara, ukamenya ko uhora ari we agufite mu biganza, ivyo ugomba byose yabiguha. Ahubwo dukwiye kwama dushima, tukavuga uhoraho ahabwe icubahiro. Tukavyuka mu gatondo ahabwe icubahiro ko aturinze. Hari benshi bavyuka bakavyuka bapfuye, hari benshi bavyuka bakavyuka bagwaye, ariko niba uvyutse uri muzima ntabwo tuvyuka dushimira Imana, ahubwo vyuka uganye uvuga ngo abandi bafite ibi bameze uko. Ariko yaka wavyuka ugashima Imana, nta kintu Imana itaguha, nta kintu Imana itagushitsaho, nta kintu Imana itaguha, kuko vyose biri mu kiganza cayo. Hano baravuga ngo iyaba uhora ari mu ruhande rwacu, hamwe abantu badukurira hasi. Haleluya. Ngo hamwe abantu badukurira hasi, ngo yakabuhora atari mu ruhande rwacu, uba warapfuye, uyu munsi ntubukiriho. Abaragukuriye hasi, abakuroga barakuroga, abagomba kukwicisha barakwishisha, abakugira inama kugira ngo bakwice baruzuye, abagomba kugira ngo nturare uyu munsi barahari. Ariko uyu munsi uri muzima ni kubera imbaraga z'Imana, nuko uhora ari mu ruhande rwawe, nuko uhora aguma kugwanirira. Amenye inama ziko zirakogwa hariya, agaca agenda akaziburizamwo. Bakora uko bagacaza agatangira, bakora uko bagaca biburizamo akabikuza bivuye cyangwa akabikuraho. Ariko dushima Imana igihe cyose uri kurarira, uri kuvuga ngo mbega ngo je ngurumva uku. Ahubwo ukwiye mu gatondo, ukwiye uri kuragenda, utuba dukwiye kwa mashimwe. Ariko abana abantu ko turemetse nuko turi tukama turiko turarira. Uyu munsi Imana igukorera iki? Yagikora ugacuva ngo nshaka na kiriya. Imana yemwije turengere ngo shaka na kiriya, nshaka gushika kuri ibi, nshaka kubuku, nshaka kumeruku. Imana yemwije turengere cyane. Rero kenshi niyo mpamvu
muri kino gihe abantu baguma barondera kwicisha bagenzi babo bashaka na biriya bagumba biriya icyo umuntu yirondereye baza kugikura kugira ngo bakimwambure bakimukureko ariko bene data tumenye yuko iyo umuntu apfuye ntaco genda ujanye iyo umuntu apfuye ugenda ukuri niyo mpamvu ahubwo dukwiye kurondera ubwami bw'Imana no gukiranuka gose kugira ngo tuze tubane n'umwami wacu turondere dukorere Imana muri kino gihe ukirano mwisi kugira ngo urondere ubwami bw'Imana uzoba n'umwami wacu Yesu Kristo kuko uri hano mwisi naho warondera imeze gute naho wabirundanya iconze ntaho ufite uzobijana ariko dukwiye kugira hano kurondera kugendera mu nzira Imana dushakamo rero hano kugira turavuga ngo baba baratuyongobeje tukibona hamwe uburake bwabo bwarurumba kuri twebwe hamwe abansi bawe bakwiruka ko hamwe abansi bawe bakuraza ntibuca iyo ikaba uhora atari mu ruhande rwawe nisa n'ubucibuko ariko rero kubera uhora ari mu ruhande rwawe niyo mpamvu n'uyu munsi bakora ibyo bakora bakakubona ugenda mwiyorabara bakora ibyo bakora bakumva uriho kuri kandi aravuga ngo amazi abayaturengeye gose isuri bayaturenze ku bugingo bwacu amazi asuriranya abayararenze ku bugingo bwacu rero dukwiye guhama dushima Uwiteka kuko ari we atuzigama uko bukeye uko bwije niwe atugwanirira niwe amenye uko uryama niwe amenye uko uvyuka niwe amenye uko ugenda mwibarabara ukonge ukagaruka niwe amenye imirimo yawe uri kurakora ugakonga ugataha kuko gahunda Satani ategura n'abakozi b'ibyo bakora warapfuye ntubukiriho rero niyo mpamvu bene data dukwiye gushima Imana uko bukeye ukuri kuragenda ukwa muri kurashima ntwa muri kurarira ni kwijambo ry'Imana litubwiye ko dukwiye kuba mu mashimwe Imana dushakamo Imana yo mwijuru ibaho umugisha turagushimiye Imana ko wongeye kutwemerera ko tuvuga izina ryawe turagushimiye ko ngeye utwibutsa ko ari uturarira ko ari utubereye maso dukwiye kwa madushima uko bukeye ko bwije turagushimiye Imana kuri kumwe natwe kandi ukabumvise Imana mwijuru kabaduhaye ijambo ryawe kugira ngo dutahure uko dukwiye kugendera mu nzira yawe icubahiro ni cyawe urakoze ko wumvise gusenga kwacu kandi uri kumwe natwe izajya ugera Yesu Kristo amen